Je nitwa Niyonkuru Dative nasohokeye mu kigo cyo muri studio narungitswe na Saidi niwe yandungitse hanyuma aho nakora ni muri Shikaka niho nakora hego hama mama wanje yitwa Ndinzemashi Beatrice papa wanje nawe yitwa Basabose Dominique hama napfukiye mu Gatunguru ahantu bita mu Gatunguru ka Mutimbuzi umugabo aho jewe nsanzwe mba ni mu Gasenyi muri Mutimbuzi nyene umugabo wanje yitwa Hatungimana Celeste hego jene mumfashe basha ukuri ndapfuye mama bebe niriwe ndarira amatsimitsi afise amakanya n'amarira umushono wase gose nabona ndashitse muhira basi bakamvuza jene nasubira kuba mutima nkabona ndashitse mu Burundi nkapfira mu Burundi ndarira amatsimitsi ibiri narya kuva je sindarya ndarembye natabaje hirya no hino nabuze n'untabara harereje nzokwikwega mu mutwe nzinitemo barabara ntugwe n'igipolisi gipfume kintwara kuri ofisi ndababwire ko ngomba gutaha ngwaye ndembye nuko umukobwa reka ndakwereka ibintu rero byampuhuye nayiriwe ndasomba bimpereramo ndabikura kuri etaje yo hasi ndabidugana kuri etaje ya ruguru ya gatatu umushono rero urasambuka uranka rwose harya bashoneye harabyimba none karira indani urumva indani mu nda inyama yasubiye kuba mbisi umenga mvuye muri bloke cewe nuzuye amaganya n'amarira ndiko ndumviriza za audio zino audio hatari byanje sha n'ivyima ariko natanguye byiza kuguma hafi ndabira ibi bintu byose bampaye ngo ndabisombe biri kuri etaje ya gatatu ndabimanuka ni kuri etaje ya mbere ndabira izo tatu ndabisombe ndabimanuka ndi umuntu umwe namubwiye ko ngwaye mugabo ntabyo yumva ndabira kuri muriko numviriza zino audio z'uyu muntu yitwa nde ivyo bimeze gute ngomba dutangire ikiganiro kugira ngo mutubwire nyine icyo mushaka ko dufashanya amazina yayo yitwa Niyonkuru Dative yitwa mu kigo ca ikigo Niyonkuru Dative yaje mu kigo ca ikigo twate tuzanaye safirishijwe na bosi Saidi ryari Saida ko anawe tariki ndazira yake yasafiriye mu kwicumi kuko twate dusafira mu kwicumi na rimwe umwaka azogerageza kuvuga ibintu tomora he wapana gufina yasafiriye mu kwicumi amatariki ndayibagiye umwaka wa 2024 tujya turasafira mu kwicumi na rimwe tariki 5 yadusumbije ikintu cimbi asafiriye mu 2024 ni kuvuga mu mwaka uheze rero ni kuvuga duharuye adusumba hafi ari nko mu mezi 8 ni kuvuga umugosi we yashikiyeho yashitsiye mu bisanga arakavuga mbere yashitse
bamerera nabi ngo ntazi ururimi amukata amaboko afata imbuga itamukata mu maboko aradutabaza turiko twari dufise groupe yitwa umoja ni nguvu nyene twaorganize iri muri sitijo turambwira shadative ihangane kubera utaramara y'amezi 3 umugozi waramwiminja akazamuha kusimye twambwira ati ihangane kugira ngo umare y'amezi 3 dushike mu Burundi bagufunge kumene batubwira ati utamaze amezi 3 burya se mu Burundi barakugirira nabi ama niko yabonye birenze agata ahantu si bakuja wiwe madamu we aguma gufata nabi cavuga ati atereka ndahave ati umumadame we kumufata nabi hanyuma cavuga atereka ndahave amarezi ariko aracika reka tugende bukebuke ati umumadame we kumufata nabi acavuga atereka ndahave agagoma dutabaza kuguma tumubwira ati basi nakubwira ngo kwihangana y'amezi 3 basi ahere kugira ngo dushike mu Burundi ufunge kuba tubwira yuko tangije amezi 3 ushize igihugu cy'u Burundi ushikira mu ndiyo oya barabahenda utaranavuga reka mpere ngaha ndabivuge nta tegeko na rimwe rihari muri zijya ofisi niyo wavuye usinye kusafiriye ugwaye ugakenera gutaha cagura n'ikibazo cyose ntibaze babatera ubwoba umuntu wese ankurikiye ngaha amenye ko ari ubeshi ntaho bagupfungira ahubwo baba bagomba kuyikwegera ni kubatera ubwoba jenzi beshi batashe bibye ipapuro barabisinye mugo bageze mu Burundi ahubwo babatera ubwoba ngo zana amafaranga ngo nimuyazane ku kibuga c'indege uca witahira muhira hari n'uwo bigeze gufata abajana kuri ofisi mugo bahavuye ahubwo bamuha n'imodoka imutahana kuko byaciye bigera kure kubera n'iterabwoba muri makeya wewe akazi karakunaniye uragwaye woca gusaba amafaranga yiwe nuko rero carihangana avuga ati basha ntibave bamfa biratera birakunanira mabuja wiwe amuniga mw'ijoro mu nyuma rero kungene vyabaye yaciye ashanja amujana kwa mabukwe wiwe kugira arabe yuko basi yomukorera amabukwe ariko ni mu muryango umwe naho nyene babandanya bamukorera ikibi amuhengera mw'ijoro aryamye aramuniga ni Imana nyene yatabawe n'igipolisi mw'ijoro none yamunigira iki ibi bibadukorera ino birarenze danye ibi bibadukorera ino iyo uhuye n'abantu badasenga ahubwo ni hatari bamaze kubona yuko ubafete uranaturaziye twabwiye turabisilamu bakubwira ati genda usari ukadukoresha nyine bwa bwenge bw'abanyafrika urabushize kukumbura rero ahitamwo kukwica yaho umewe utari mu Islam none mukavyiga mukabafenda si bisanzwe asha twese ubu turafise naho tubanze ubunye n'abarufuzo turaruzi systeme ni kuza turuna amatuna mukanyira kugira ngo nyatatire ko twamara ukwezi ivyo vraiment nibaza ko tutoguma tuvyigishanya na je ubwanje nababwiye hariho abatashe hari watashe mu minsi heze ngo bakwambwira ngo aje mu bamizirima yaratashe none ariko arambwira ngo urumva ngomba kugaruka navuze umaramara gahoro wewe waratashe ngo nushaka gusenga mu mizirima none aho uzosa ugira usafire hehe ko hose bazokubwira ngo usafire mu usenge mu mizirima amizirima wowe basomvye iki amizirima basomvye iki si abantu nk'abandi si abakirisu si abamizirima si abakirisu umuntu nta mizirima basenga Imana mbere bayemera gusumba niyo waba uri umukirisu so rero bandanya dada onye amaze kuja kwa ina bukwe aragwara arasaba yuko bamuvuza baranga kumuvuza amaretse akoranye umugabo ntaje turabandanya mu abantu mwe stream kandi laptop okay mwavyumvise ariko avuga ibijanye n'ivyago byamushikiye ariko n'ubworezo zimugoye reka nagenda mwirondereje oya ndondera kwanza ko twaje tugorana tubanze twumva ukuntu byabandanije okay
yagarutse nakubonye ko bagarutse namareze bagoranye nta na kimwe niko twaciye tumubwira ati rero raba wite nibarabara igikoti kitwe gutwara kwa muganga mwaciye kigiye kuri bituzu turangire nikwega nite nibarabara yarabikoze ariko nibarabara igikoti kiramutora kiramubwira ngo kiramugene ameze kiramugera kwa muganga bamutera inshinge zo ku matako zibiri bamutumye acasaba yuko rero ujana kuri ofisi haryari hirya y'ejo ni kuvuga ryari kadada ni byiza iyo uriko uravuga amakuru nk'aya ni byiza kugerageza gutanga umuco kuko nk'ubu turi uyu munsi ikiganiro ntazocyumviriza ejo canke hirya y'ejo wavuze ngo hirya y'ejo azomenya ko hari ryari uyu munsi turi tariki 13 none hari tariki 10 hari tariki 5 hari tariki zingahe haheze indwi zingahe haheze indwi hariho tariki tuvuge standatu indwi reka tubandanye gutyo ko haheze indwi uhereye uyu munsi tariki 13 ubwo bica byumvikana hanyuma rero polisi iramutoye iramuvuje imujanye kwa muganga asabye kuja kuri ofisi vyaciye bibandanya gute mabuja wibaca na polisi yaciye telefona mabuja ati urafise umurwayi ku bitaro hana aramwene ngwino umurabe mabuja wiwe araza rero umurwayi acavuga ati je ndarevye basha uko no kwisanganya vyari vyamunanira iyo witaye ibarabara neza ndashaka ko mujana kuri ofisi kugira ngo ngwarire kuri ofisi banukibundi mabuja ati ngo dutaye muhira age yavuga ati wapi ariko rero bwa bwenge bwiwe sinzi kugira vyagenze acavuga ati tugende utubari impuzu zawe urumva camukwegeye izo mpuzu ngo yagiye ntiyari bwigere yumva ikiganiro aha kuri Daniel Mugisha cyane yaravyumva ni hamwe nyene iyo inyoni igira ifita ikivuka kuruka none umwanya tumara twigisha tuba twigisha ibiki nimba uzi yuko kizira kikazirizwa Imana igukuye mu nzu warugorewemwo ugomba ubuzi ko zigaye amafaranga bayaguha batayaguha nta n'ivyo kuvuga ngo ubona ngucutse umutima urumva rero yacyamba ngo tugende ngo tugure impuzu acagenda ngo gutora zo ubwo ugeze zisaha turatelefona ku nimero ya mabuja tugatelefona ku nimero y'umurwayi yitaba turamenya ivyiwe niba yaramukaranye niba yaramwishe ahubwo dushaka dutabarize mutume mutelefone nakumwe numvise kugira yuko tumve tugena abahari akiriho atakiriho baturungikire basi kizinga Burundi kuko abantu bino ni atari mabuja nimero y'ikarengana mu telefonere bose sayindi none twebwe abarundi ko tuzi ko dufise ikigo kidushiki tugezino nta n'umwe adukurikirana none twebwe tuza kugira ngo tubacire amafaranga y'agaciro tugezino duca ducika umwavu twebwe turabarundi kandi no mu gihugu c'uburundi twebwe n'ikigo turiko nta n'umuvugizi w'uburundi dufise ofisi we yatwakariye hari abakenya bafise umuvugizi abafilipino bafise umuvugizi ariko abarundi kigo cacu nta muvugizi gifise ndakumva turashaka no kurudushira ikigo sitijo kirasafirisha abantu baheze gusafira mubaragire abiwabo na nuye murwayi bara none ikigo sitijo ikidufashije iki abakozi Darius Saidi mudufashije iki abasekreteri badive abamama perezida bariko badufasha iki turi ino kandi muzi ko muko mudusafirisha muzi ko mwakira uduhera twanyu tudashobora kuva ino tudashobora kuva mu gihugu ataco tugize bamwe tuva i Burundi twaritse amadeni bamwe tuva i Burundi tugurishije ibintu bamwe
tugize n'amapasira yabaze tumaze gushikira turamufasha kubera iki abantu batatwitaho tugeze ino nta kugira batwitaho turi mu bigo by'iwabo cyo kintu kitubarize kabisa kuva buri wirengero uyu mumama mwebwe nk'inshuti ziwe mwakoze iki canke imiryango yiwe urumva ko indwi yose igira ihere ndiko nandikira bose wewe nshinda namuhamagara ndamuhamagara yenda uko nyitaba atanyitavye ndamenya ibindi nikorera arampenze umuntu wagi umuti waherayo wampenze aca ugenda umuti waherayo amakonegisiyo kagorana urabona ko nayibonye rindira gatoya dada wowe uragenda ukaguma yongera ubu wari wagiye mu kazi aho nyine ariko ndabwira muri toilette hagiye hose kuravugana nagenda yugaranisha mu munota umwe gatoya aguma ku murongo yitwa Dative niyo nkuru yego navyumvise nimero za nabuja wazimpaye nimero za mabuja wiwe nabuja canke sebuja nazigusavye bo wazimpa nimero za mabuja wiwe ntazo ndiko zirapasa na naziduhaye sinzi ko nozisubiramo oya dada zindungikire mu buryo bwa contact please za mumfasha nizi mbona hano mabuja Dative nizi mabuja Dative nizi nizo nyene ego sawa uri mu kazi ndi mu cumbi wange nyene ndi mu kazi ravyumva ko ndiko nyene nahemagirika niyo mpamvu nariko ndavuga gutyo yabaguhamagaye witabe je ndasigara ndabikora nayo angorane baguhamagara bigende pe ego ikigo twaje tuva kuno kikubwira kugira ngo uhava ufatirwa maganyine nkaja ngikone kono mucumbi wanje n'amakonegisiyo ahari naho narindi hamama hajya hose bako turayagira hamama ihangane gato asa n'ubwira heze okay noneho reka twerekeze ku musozo wari kuvuga rero uti ugomba mbwira iki n'iki gisigaye ikigo n'ibindi bikurikira uranyumva citse ma okay wari wanyumvise ibyo nari mvuze oya nagiye kwitabukira ambara amakonegisiyo okay nari mvuze nti tubandanye rero none mwebwe mwasafirijwe n'ikigo ikihe ubu ico kigo mucituye bimeze gute twasafirishijwe n'ikigo Citijo kiri mu Kamenge Gatunguru ugiye kurya barabara giye ku makara ufata uri muri ville ufata bisi kwa Busigo igakigusiga ahantu bita kwa makara ku makara makara ikigo Citijo yego ndavyumva abashefu w'ico kigo ni Darius Saidi twasafirishije nitwa Saidi na Darius ikitubabaza ni yuko twege abarundi kazi turi muri Saudiya tugize ikibazo tugatabaza ico kigo nk'aba baheruka kugenda bababwiye Darius arabakankamira Kamenge nta kimwe abaziko ico bakora bakubwira ati twaraheje kubasafirisha indi murondere hariya n'abakacabara twe twasaba yuko mukuri n'ikigo Syria Amali kiri ino Saudi abandi bose abakenya bafise abavugizi b'Ubukenya abafilipino bafise abavugizi ariko nta muvugizi w'umurundi twe dufise bico kigo yego bumvikana niyo tugiye mu kigo muri ico kigo cyacu kiri ino Saudi ya Syria Amali yego Ntutino atazi n'igiswahili biramugora cyane bategeze gutora umukadama umwe umushagara umwe akacaga ngo yara njo tafsiri
Kenya ari ngaho kacuza natwebwe dufise ibibazo hari igihe uja kuri ofisi nkaje kuri ofisi kazamvugira turi nk'ababosi kazawumva uyo mukenya avugira abakenya kazawumva abwira abakenya ababosi bakabwira ko abarundi nyene turi bamafi maalum abarundi ngo turi bitumvikanye we nyene akaducafuza iyo kanti aradukora iki ashira imbere abakenya b'iwabo n'abagande ariko twebwe nta abarundi ntidufise umuvugizi usaba ariko mu cyo kigo Syria mari batuzaniye umurundi kazi azoza atuvugira kuko benshi bazi no ari abacitite yataba nyene ushabuka ko wanje nzina ka ko kwitembera karabu gato gato umujidite barakubonera yatari dusanga yuko dusabira umurundi kazi yozi no muri Syria mari akazara tubwira kandi tugasaba yuko tubituye tukagirira ingorane ino ngo telefona Syria mari bagatelefona ababosi bacu kugira ngo badutungane ikibazo cha dative nituzi ko yapfuye nituzi ko akiriho turasabye bosi Saidi anyumva hari ahaserukiye groupe y'abantu 50 turasabye bosi Saidi adutelefone mu kigo Syria mari badutelefonere bosi wa dative batubwira amakuru ya dative kuko ataruko n'ukuri abavuze batubaza ati ngo mwasafire mu kigo cya hego bimeze gutyo tubabwira ati ikigo cya site ciza kuko ntidukwirikirana kandi bamenye ko wasafiriye washitse mu kigo cya gute byageze twaba connection zacitse yari citse iba wariko uravuga ati twebwe ikigo cyacu nukuri ntikitwitaho ati jense rukiye abantu 50 dusanzwe dukorana twarasafiye mu kigo ubutumwa bushikiranye n'ikigo bavuze ko yitwande rukiye abamambre 50 bo muri sitijo yego turasabye n'ukuri badutabarize kuko bose Saidi arabizi ko abazi no bose ikigo Syria amari atamurundi kazi ariyo ikintu kitubabaza none Saidi baramwemereye baramuha Saidi arazi baramwemereye leta yaramwemereye iramuhereza byangombwa ati iki kigo studio mu bindi bigo kumbura afise kumwe afise n'ibindi ntihenze ni gitangire gukora kidakwije ibisabwa n'amategeko kubera ko mu bisabwa n'amategeko basabwa harimo umuntu abari muri Arabia Saudite asemurira mwebwe ntivyumvikana ukuntu mwe mwizana none mwe mukora muri mega canke mukora muri kontra duca dusohokera mu kigo sitijo connection iwabo nta kibazo narimvuze mu Burundi ni studio mugabo muri Arabia aho mubwiza kugira umuntu abavugira ururimi rw'icyarabu sivyo nuko kazi umurundi kazi ati ikirundi ati cyarabu kubera muri ofisi twebwe abandi bose bafise ababaserukira twebwe nta wundi kazi dufise adufugira bidetandara kandi babigutwaje yego Kenya namba ari mu Kenya namba aserukira abakenya cyangwa agaserukira igihugu ndabanganze urumva iyo umugozi wabwiranye amagafe kugira yumviritse umurundi zaruka kutsangije achakelele tunajua Warundi mko wafi maalum Warundi mna matatizo Uganda kantu nakumviriza rangato utazi nawe nakashayesha yakarabuka shayesha kugira wideburiye
umva bagutaye mu ruzi. we ngaho wamaze igihe kingana iki? Je ngaha anje nasafiriye itariki 5 z'ukwicumi na rimwe kuko niko ndinjira mu mezi 8. mugabo amezi 5 yose araheze, uvuze amezi 5 amezi 8? Amezi 8. amezi 8 ata muntu abasemurira mufise avuga ikirundi? Aho nabo twasanze nta n'umwe. none mwe muri mu bambere mwasafiriye muciye muri studio canke hariho abandi bari baraje imbere kumbure baciye muri kiriya kigo? Twe turi abambere kandi turi abakane turi abagatatu. Ni ca kera? Ikigo cy'icyo kirasafirisha ni ca kera kirazwi n'amategeko. none nka leta ishobora kwemera ko ikigo kidafise umuntu muri Arabiya afasha abantu bagoreweyo gushika naho umuntu azimiramwo uburyo bakamubura burundu, bakemera kikaguma gisafirisha abantu, canke bivananye nacyo? abantu bankurikiye ngo ndabasabe bamfashe gutohozanya n'ikino kigo, kubera ko maze iminsi numva aya maraporo, tuze tubishire hanze twerekane nyiracyo, turabe uwo muntu ko yoba ari hejuru y'amategeko, kuko urumva burya umuntu azimvye gusumba ibindi vyose. Niyo baba barabahaye lisanse ngo bakore, mugabo ntiboca baheba abantu bariko barahangayika, urumva abo basa n'ababahevye. Rero umuntu yoba afise amakuru akwiriye aza ndondere turondere tubanze tumenye kwanza nyene kino kigo, kuko burya mubona si we wosanga atari we, kuko none uwo Saidi yoba ari hejuru y'amategeko se? Hariho abandi usanga bihetse ko kumbure batuma bakora amakosa, kuko icyo nzi co leta ntishobora kubarungika muri Arabiya badafiseho aho bashikira canke ubasemurira ko barazi ko atari mamuzi, uko amategeko abivuga abantu bose baje bafise aho bashikira. Umuntu badafise ahashikira bararungika abantu bari kuba boss n'abatari kuba boss, babagurisha na office kazi bagurisha house to house. Ari gutombora uri house to house bakakugura kontra. Bashobora kurungika umuntu ngo aje mwibarabazi oya, ama office arahari, bashobora kuja kuri office ukamara iminsi 3 barabivanya n'inyenyeri y'uwawe n'isura y'uwawe nyene kungene umwara wahamagaye abakozi bari muri office, guseruka mwese abarundi ukagira interview ugacurengana. Yego. Bo nandikiye ya nimero, urumva, ariko strong nandikiye ya nimero mbwo nterengana. Yamabyo badati. Yego. Reka ngerageze kuyihamagara twumve. Yego. Ariko ni kugerageza. Gerageza ko twebwe twarateretse ejo yararengana, ariko ino munsi ndubona ko yararengana. Namba yacu yadushira muri liste mwari twese itutse. Aho muri groupe bose baguma batereka n'abarungika amahojo yishura. Uvejo yarasona, ariko ino munsi ndisona. Ngira yayihinduye. Kuko nanje mbona message zitashitse ngo mpamagare direct turabe. Zirashitse. Zirashitse hata kutuvi haso. Yahajeho utuvi tubiri.
irasona. rindira gatoya. Niyo nkuru dative. Ndamuhamagara rero ko ndamuha akandi ka message kuko nabimbonye aje ku murongo. Imana idufashe ugasanga aritavye. عندما ترى هذه الرسالة أعط الموظف دي hands. Aritati. Oya nari nihenze narimvugije ntuze transaction. Okay, noneho ngiye kumuhamagara. Okay, ko yanse kwitaba mfashitsi. Bose Saidi aratwi ino mu kigo cha Siria Amani, telefone ikigo cha Siria Amani gitelefone yo bose ino. Ikigo kino kimutelefone kitubarize impamvu dative agwara mpamudene kwa muganga ntiyari. Ibi ni ibintu byumvikana vuba. Ibi ni ibintu byumvikana mwebwe n'ukuri. Baza paremje iyo agakombo bukerino banze kutabariza by'ubuzima ikizigo gozawumva ngo muzana amahera yakare ibintu two turumva tw'ibitira bijaniye onye cyo niyo tumari guhabura. Oya Imana ntishobora kubyemera. Nibizera yuko nubwo wase kwitaba ubwo turacisha mu zindi nzira mugabo turaba ukuntu yoboneka, ariko mugabo umviriza iki kintu uvuze kirakomeye cyane. Saidi niwe muntu akwiye kugira ingufu kugira ngo uyu muntu aboneke, kuko twebwe wanashaka biragoye ko twamubona kuko nibi nyine batugirira. Ashaka gukata telefone akanga kwitaba, mugabo ujya ahamagara directement kubera kuko kuri dosiye bafise baba baragurishije ko umuntu bafise nimero zujya mwarabu. Burya je sinshobora guhamagara direct kubera ko ntari ngaho muri ntuzenye. dufise mufashe telefone Saidi abantu bari Burundi kandi abyumve kabisa abidufashemo turonde umuntu abuja badative Saidi telefone mu kigo cha Siria Amani. Mereza nimero. Amani telefone Urafise nimero za Saidi? Urafise nimero za Saidi? ndazikurungikiye. Okay, merci. Wazimuhaye ndazirabe. Reka ndamuvugisha duhejeje bino. Reka ko mbona uyu yasa kunyitaba kumbure. Namusaza wiwe wanze yamya kurunze nawe nyene yakurunze. Imani dumpaye. Bafise akazi kenshi ariko kandi urabona ko nabo ubwo tumaranye umwanya munini. None isaha yose tumaranye ubona rega n'uwundi nuko biba vyagenze data sije. Ego hamwe nanjye Imana ishimwe ko n'abamabuje bacibarekana akara. Acha ndonga ni isaha yose yo kuganira. Iyo baguhamagara twihangana turazi ko muri ku kazi na kimwe. Okay, noneho yase kunyitaba kandi ntabwo yigeze mbroka. Ndakomeza ndabwira abona kanyandikira ku ruhande kandi ko wari ufite wabura kwita undi muntu ku ruhande kandi ari unsali hamwe jewe babarire pe burya ishavu ryamfashe ku buryo byanse ko nikontorora. Ndarushe kushika naho ntangiye kumva nsinzira. Nukuri ndarusha numva ntangiye kumva akantu ko gusinzira vraiment. Yego reka ndahejeje jewe hano nshaka mpuraheze hanyuma mana
arasuzugurana nta broka arasoma ziramushikira dugaterefona gasona kandi no mutwege abakadama ntiyasona nimero yamurondeye ko kumayibuka je yaze kuyibroka kubera ari ukuntu nyine mba namugize ya mbere arabona ko nimero atari yakadama si yakadama arabona ko atari yo ngaho oya subiramo narimvuze ego amazina y'iwacu urabungera uhindure akatwi ntibamenye ko ari ndiho natanga amakuru iryo zina ry'iwanje byose urabungera ubikora mu binganyene uravyumva nta foto yawe iriko nta majwi mpindura nimba uzi ko uri kurabesha ibintu byo gutabariza umuntu uragarukanye ibyo bintu sinababujije umuntu adashobora gutabariza mugenzi wiwe umuntu adashobora gutabariza mugenzi wiwe muratuma mubireka ibyo wawe kubimbwira imbere y'igihe je nkabyikorera utavuze sivyo ndabeshe ntabwo ndiho ndabeshe urashaka ibitugo turakora nta politiki irimwo nta gutukana kurimwo ivyo nivyo bintu bibiri umuntu ashobora gutuma ahindura amajwi iyo umuntu wiketse ko avuze nabi kumbure twona bitangaza mugabo nimba ari politike kumbure twanka ko womererwa nabi twohindura mugabo nta politike aba bantu bonyene leta irababangamira ku busanzwe ko bino bintu bakora ntibihuye n'ivyo yabahereye uruhusha burya iyo dutanze amakuru nk'uko na leta iraryoherwa icumva ati kumbe cya kigo studio ejo bundi bagiye haba bagenda gusaba lisanse yaheze bagiye kuronovera amantu z'ama business yabo bagezeyo barabankira bakavuga ati ibintu mwigwa murakora turabizi babimenyera hanyene erega mutagiye murabivuga ntibazobimenya hari ibigo bagiye bugara kubera gukora nabi none munumye canke tuze twavugisha nk'imiyugira bumva bazovyemera ibyo two turavuga ntabwo benshi mu byo navuzeho nawe norungiki nta kibuvuze kandi ugize neza noneho kino kiganiro kiraza kugera kure cane gose ndakubwije ukuri ntugire ubwoba kubona mbuze n'umu boss we yaze kunyitaba urindire nukuri hariho na musaza we nyene yarashatse kuvugisha nuko nyene yaciye akubura nawe afise amakuru kunsumba n'amavideo afise menshi mubane nimero yiwe ari hi Burundi amavideo none ko utamushizemo oya uyu mwanya uragiye no kuri nimba ivyo bintu ataguhaye ntibumva ko vyotugora rwose tuzosubira tumuganiriza ikindi gihe dufatanye turabe ukuntu tuzohemuka dative nimba kiriho tumuzanye ngaha je nzohemuka ndamuzanye ngaha nimba kiriho batamwishe uzomubona ngaha ibintu ndabikwemereye ndabikubwije ukuri imana y'abarundi asha turagushimiye kabisa uzobukoze kuko twebwe abakadama b'abarundi nta mahoro dufise nta mahoro dufise umva uwo twazananye mwene wacu tutamwumva kajwe umvika kandi n'ukungene yaramerewe amerewe nabi cane ego mbo ndagushimiye rero reka ndagukengurukire je ngomba ce mperaheza ikiganiro nivugira komantere zanje ariko mugabo ikintu cy'ingenzi nuko twumvise ko dative gushika isaha mutazi ahari kandi haheze igihe ushobora guca mu majambo make ibijanye nawe kugira abantu hari umuntu ayumviriza ikiganiro yiruka byumve mu majambo make ibijanye na dative mu majambo makeya ati
nari mvuze ati duciye mu majambo make ibijanye na dative, amazina, igihe yasafiriye, ikigo cyamusafirishije, ibibazo afise nuko mwamubuze, ubivuge mu majambo makeya. ikibazo dufise mwene wacu niyo nkuru dative yagwari no muri Saudiya, yaje mu kw'icumi ku matariki iyo nibagiye mu mwaka wa 2024 mu mwaka uheze, kuvuga yaramaze amezi 9. mabuja wiwe ikibazo afite aramwimiga ugenda igisanga dative aragwaye arasinzikaye ituzi iyo ari. yaje ava mu kigo ca Sitijo, yasafirishijwe na bosi Saidi. ikigo Sitijo kikaba kiri ahantu bita Gatunguru, ufashe imodoka igagusiga Makara ibujumbura. uri mudufashe mudutabarize mwene wacu dative, abarundi turino turabuze amahoro. jewe nk'umurundi kazi nserukire abarundi kazi twunze gupe y'abantu senkani, tubuze amahoro kubwa umuvukanyi wacu dative yaradutabaje, nari turatabaza tutazi hari kaba imvi irenga, tutazi hari. mudufashe mukuri, mudufashe dative dusure kandi kumwumva kajwi kuko aragwaye ararevye, atuma aja kwivuriza i Burundi ntatange nk'ikiziga nuko abandi bantu bariko baratanga ikiziga. Kandi kiya kigo cyabarungitse mwaragiciyeko? ikigo cyaraturungitse kiturungika mu mahoro n'umutekano, ikitubabaza n'uko tumaze gushika ino batadukwikira. kubera iki iyo turi mu Burundi badufata nyene nk'abadiaspora, ariko tumaze kugera ino tubatabaje tarakini badufashe. kandi turasaba ikigo Siriya Amani kiri no muri Saudiya baduhe umurundikazi w'umuvugizi, kuko ico kigo nta murundikazi bahari. abandi bose abafilipino, aba Ethiopia, abaki bose bafise, abakenya, abaganda bose bafise abaserukizi, ariko mu kigo iwacu Siriya Amani nta murundikazi dufise aduserukira. utazi kwideguria, atazi na n'icarabu gike asa byose ibikosa byose babitaka. usanga yuko muri ico kigo hoza umuserukitsi w'umurundi, kuko iki kigo abandi kazi turanyanyasika sana cyane, dufashwe nabi cyane. Okay, murakoze, ndabashimiye rero, mwakoze kandi ko mwashoboye kutuganiriza. Ndabakengurukiye no kuri, reka tugerageze. nabonye wampaye pasi ngaha, passport, ibisigaye kumbure Imana ishobora kugira icyo dukoreye hanyuma bikagenda neza, kandi nizere yuko mu kwizera dative tuzongera kumubona. Yego natwe turabashimiye kukaryo mutwitayeho, mugatunganya yanyu mugatwumviriza, ntacyo dufise twubahemba, muzohembwa n'Imana yo mw'ijuru. Murakoze cyane kuri uno mwanya muduhaye. Si umwanya dutaye, none ko ari inshingano zacu, tubikora tubikunze. si umwanya dutaye, twama twabikoze urabizi, kandi tubikora tubikunze. biragoye mugo turabikora. Yego murakoze cyane, ijoro ryiza. Murakoze, tuze tuvugana inbox, ubabwire ikiganiro neza ugikora, ndaza kukiguha ukibahe abagenzi bamenye ko twakoze ikiganiro, kugira ngo wowe uzoca uguma ubaserukira ari we tuvugana, kugira ngo simpave inza ndavugana n'abantu benshi ku muntu umwe. Okay, nuko rero nkuko bisanzwe kenshi iyo hari umuntu afise ikibazo, je mpitamwo umuntu umwe. urumva nko bavuga ati ni groupe y'abantu senkani babuze mugenzi wabo dative, je mpitamwo umuntu umwe tuza turakorana, tukavugana ari ibyo tubaza, ibyo turondera. icyo bifasha nuko hari igihe nigeze kuba nsanga ndi nk'umuntu umwe turiko turamutabariza tumurondeza, ugasanga ari kumvugana n'abantu batatu tuvugana ibintu bisa, cyo ugasanga umuntu agiye kumbaza ibyo twavuganye n'ubundi. niyo mpamvu nk'aha tuzoguma tuvugana n'uyu yaserukiye abandi bagenzi biwe. icyo ndabijeje rero nuko dative tuzomubona, nimba akiriho mugabo, ariko niba baramaze kumugirira nabi, kuko baramurazi ko ari abicanyi, aba ntacyo noheza ngo nkore. mugabo nimba akiriho
jewe ndabijeje ko jewe nzomubazanira ngaha mukamubona. Imana kandi ntizovyemera yuko ntizovyemera ko tutongera kubona umupfukanyi wacu. So nanditse message nyinshi ngizi, nahamagaye yase kunyishura umunabuja wiwe, nanditse message nyinshi cane, murabona murabona, ariko ntacyo. Ndamuhamagaye kenshi yase nabuja sebuja sinzi, ariko twizeye yuko Imana hamwe n'Imana tubwirizwa kugira. Okay, ndabashimiye rero, ndabakengurukiye. Mugire ibihe byiza. Abogira icyo bafasha kugira ngo Dative tumubone canke atabagwe, namwe murahawe ikaze, murazi ho nimero yanje yuguruye, mushaka kumpamagara. Murakoze.